Ndipfurije igitondo ciza, ndipfurije umutaga canke umurango mwiza, ndipfurije umugoroba mwiza canke ijoro ryiza, umwe wese bivanye n'aho aherereye. Kuri mwese mukunda kandi mwitaho uburenganzira n'agateka k'umwana, ni Ildefonse Sindayigaya, umushakashatsi mu bijanye n'agateka k'umwana, hisunzwe amasezerano y'ibihugu vyo muri Afrika agenga uburenganzira no kubaho neza k'umwana. Aka kanya murabona mfashe iyi audio, iyi video kw'iki cigwa nambaye impuzu y'imbeho kuko hagize iminsi hakanye cane, ahandi hari ibihugu nk'ubu bariko barinjira muri hiver, muri winter, aho usanga hakanye cane. Mw'iki gihe c'uko rero hakanye cane, aka kanya turiko dutegura ivyigwa kumbure bizofata ku kwezi kwa 12 kose, turiko turiga ku burenganzira bw'umugwi umwe w'abana bari mu bihe bidasanzwe. Tugira turabire hamwe uburenganzira bw'umwana igihe aba ari mw'ibohero apfunganywe n'abavyeyi na nyina wiwe. Mbega abo bana bari kumwe na ba nyina babo mu mabohero babayeho bate? Mbega uburenganzira bw'abo bana burubahirijwe canke ntibwubahirijwe? Aha rero kuri kano gatondo k'uyu munsi mbonye ko vyoba vyiza dukurikiranye ubuzima bw'aba bana uko babayeho. Izi nyigisho tuzofata ku kwezi kwa 12 kose, bibaye vyashigikiwe vyashimwe na benshi bazaba bumvirije izi nyigisho. Tuzotunganya mu misi ari ku munsi wa bonane canke ku munsi wa noheli, uwo tuzoba twahurijeko, turabe ko twogenda tukakubitira ku bana bapfunzwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba canke mw'ibohero ry'Ingozi ry'abapfasoni, turabe uyu mugwi w'abana bapfunganywe na ba nyina. Mu nyigisho z'uno munsi rero tugomba turabe ku rwego mpuzamakungu agateka k'abana bapfunganywe na ba nyina babo gatunganijwe gute. Mu gukurikira tuzoca twiga agateka k'umwana igihe apfunganwe na nyina ku mugabane wa Afrika gatunganijwe gute. Hama tuzoraba ubugira gatatu mu mategeko yo mu gihugu c'u Burundi, agateka k'umwana igihe nyina afunzwe gatunganywa gute. Ubugira kane tuzoraba mw'ishirwa mu ngiro ry'aya mategeko yose, ingene mu bihugu agenda akurikiranwa, dushimikira cane cane ku ngene mu gihugu c'u Burundi umwana iyo nyina apfunzwe, uwo mwana afatwa gute, uburenganzira bwiwe bugenda gute. Reka rero dutangure turabe ku cigwa c'uyu munsi. Nama ntangurira ku mwidondoro. Umwidondoro murabona icigwa hani icigwa agateka k'umwana ataravuka, umwana ataravuka canke umwana akiri muto yonka canke agifise imyaka mike igihe nyina wiwe afunzwe. Uwo mwana amategeko amasezerano mpuzamakungu avuga iki ku burenganzira bwiwe? Icigwa gitunganywa na jewe Ildefonse Sindayigaya. Nimero nkoresha kuri WhatsApp canke nizi zibiri zose, iyi ndarayikoresha guteranya 257 29 423 kuri ako kashi rakora 257 62 713. Iyi ndayikoresha kuri nimikashi ariko nayo nyene no kuri WhatsApp irakora, canke mukandondera kuri WhatsApp kuri email isinda198@gmail.com. Ndi umushakashatsi muri doctora mu vy'agateka k'umwana, hisunzwe cane cane amasezerano y'ibihugu vyo muri Afrika agenga agateka uburenganzira no kubaho neza k'umwana. Abafise n'urupapuro rwa master ivy'imyidondoro vy'aho nagenda ca, reka tubirengane gato, ariko intumbero y'icigwa ngiyi ni ukumenyekanisha ko kuba umwana ari kumwe na nyina mw'ibohero atari uko umwana apfunzwe, ahubwo ni kugira ngo hubahirizwe ineza y'umwana. Ikibazo rero gica kiza ngiki: mbega none ko abana
iyo bari kumwe na nyina na ba nyina babo mu mabohero aba ari ku neza yabo. Ubu tugiye kubiraba ni koko ineza y'umwana irubahirijwe. Iki cigwa aho kizoba cahereye tuzoba twabonye neza ko ineza y'umwana igihe ari kumwe na nyina mw'ibohero irubahirijwe canke ntiyubahirijwe. Tubandanye rero kuri ca cigwa co kurabira hamwe uko mu mategeko mpuzamakungu iyi neza y'umwana ikurikijwe canke idakurikijwe. Turaraba ubwa mbere amasezerano mpuzamakungu agenga uburenganzira mu vya politike no kubaho, ibyo bita Pacte Internationale relatif aux droits civils et politiques. Mu ngingo yo mwayo mategeko igira 10 ku karongo kayo ka mbere bavuga yuko umuntu wese apfunzwe abwirizwa guhabwa uburenganzira bwiwe agafatwa nk'umuntu. Aha rero ubwa mbere hoho nubwo wa mwana apfunganwe na nyina ataba apfunzwe, nambaye umupira w'imbeho kuko haraganye cyane, wa mwana ntaba apfunzwe ariko kubw'ineza yiwe arapfunzwe. Na nyina apfunzwe abwirizwa gufatwa neza. Uyu mwana wewe adapfunzwe yoca afatwa ate? No kukurikirana rero tukaraba ko uburenganzira bw'uyu mwana ari kumwe na nyina, ndetse n'uyu ashobora kuba ari kumwe na nyina igihe akiri mu mbanya ataravuka, canke akaba ari kumwe na nyina igihe yonka, canke akaba ari kumwe na nyina atonka ariko akiri muto cane. Ibyo amategeko ategekanya yo mu bihugu kanaka canke mu amasezerano mpuzamakungu akaba bitararekura ko uwo mwana yoja kuba hanze wenyene. None mu byo tuzoraba ni kwagera mu kuraba ico ubushakashatsi bwagiye burakora, uburenganzira bw'uyu mwana burubahirijwe. Uyu mupfasoni yibungenze, uyu mupfasoni yonsa, aho ari afashwe mu burenganzira bwiwe bwubahirijwe. Aho igitabo kigira kabiri turabira hamwe n'amategeko agenga ibihugu byose biri mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU agenga imfungwa z'abagore. Ayo mategeko kaba intumbero yayo nyamukuru ari kuraba ko mbega byoshoboka ko aba bapfasoni bibungenze mu bihano bahanishwa. Kumbure intumbero nyamukuru itoba ugufunga, ahubwo horaba ko hoba ibindi bihano atari ugufunga byoshigwa mu ngiro. Aya mategeko rero yiswe les règles de Bangkok. Amasezerano ni Bangkok yemejwe n'inama ya bose yo mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku itariki 21 Kigarama, mu kinyarwanda yita Ukuboza, umwaka w'2010. Turabiye hamwe mu ngingo ya 48 yo mwayo masezerano ku karongo kaho ka mbere havuga ko abapfasoni abagore bibungenze mu Kinyarwanda bavuga ngo batwitse canke bonsa babwirizwa kwigishwa no guhabwa ibyo gufungura neza, no kwigisha ingene bofungura neza, no guhabwa ibyo uko bofungura neza, kandi ibyo bifungurwa bakabihabwa bitarinze gusabwa ikiguzi. No guhabwa abo bagore n'abana, abavyeyi bonsa bagomba guhabwa imfungurwa bihagije kandi mu gihe babishakiye kandi bidasabye ikiguzi, bagahabwa naho gukorera imyitozo kwinonora imitsi. Ku karongo ka kabiri ko mu amasezerano avuga yuko abapfungwa ntikirazira ko bacibwa intege, ko babuzwa konsa abana babo. Ku ngingo ya 49 mu ayo masezerano bavuga ko ingingo irekurira abana kubana na ba nyina babo ibwirizwa kuraba ko ikurikirana ineza y'umwana. Nta kindi kintu na kimwe kigomba gufatirwa ko kiretse kuraba ko hakurikijwe ineza y'umwana. Aha rero nitwagira kubiraba tuzaba mbega izi ngingo zose zifatwa zikurikiza ineza y'umwana. Mbega mwishurwa mu ngiro y'izi ngingo ni ineza y'umwana ibindi karukurikizwa, ntihoba hari ibindi bintu atari ineza y'umwana bikurikizwa, kandi icari kikwiye gushingirwako ubwa mbere na mbere ari ukuraba ko ari ineza y'umwana. Ku ngingo ya 51 ku karongo ka mbere ko mu amasezerano y'I Bangkok, ni ukuvuga agenga imfungwa z'abagore, havuga ko abana babana na ba nyina babo bahabwa uburenganzira bwo gukurikiranwa mu by'amagara yabo,
nk'uko n'abana bari hanze babishaka. Ni ukuvuga mu mabohero bategerezwa kuba barashizeyo abaganga banonosoye kuvura indwara z'abana, kandi hagomba kuba harashizweyo abaganga banonosoye ibyo gukurikirana amagara y'abapfasoni bibungenze ku bw'ineza y'umwana. Abana na ba nyina babo bashobora gukurikiranwa mu bijanye n'ubuzima bwabo. Mbega mu mabohero nitwagera kubiraba, aba baganga banonosoye ibijanye no gukurikirana abapfasoni bibungenze no mu gihe cyo kwibaruka bariyo mu mabohero? Mbega abaganga bajejwe gukurikirana iby'amagara y'abana bariyo mu mabohero? Hama ku karongo ka kabiri ko mw'ingingo 51 bavuga ko abana bari mw'ibohero bategerezwa kwitabwaho, gukurikiranwa ku rugero rungana canke rusumba rw'abana bari hanze, kuko aba bana bari mw'ibohero tubiravye ngaha kuri ya ngingo 49 havuga ko umwana yajanwe kuba muri iki gihe c'ibohero, intumbero nyamukuru ni ineza y'umwana. Ndabisubiyemo, intumbero nyamukuru ituma umwana aza kujanwa mw'ibohero ni ineza y'uyu mwana, nta kindi kintu kindi kigomba gufatirwako, ariko ineza y'umwana niyo igomba kuba yoshigwa imbere y'ibindi bintu byose. Ku karongo ka kabiri rero aha bavuga yuko umwana abana na nyina mw'ibohero ategerezwa kwitabwaho ku rugero rungana n'ubutari mw'ibohero. Aha rero kwitabwaho no kuvuga iyo umwana kwija amezi 6 arahabwa ubuyi, igikoma, arahabwa ivyamwa, imihwi, amatunda, agahabwa ipapayi n'ibindi. Umwana ari mw'ibohero ategerezwa kugurirwa uduhuzu. Murabona iyo umuvyeyi ari mu kwibaruka barakora uburyo bushoboke bwose akagurirwa uduhuzu dushasha kugira ngo umwana azosange utuduhuzu yatuguriwe. Mbega aba bana bari mw'ibohero iyo ba nyina bafunzwe, amafaranga yo kubagurira impuzu, amafaranga yo kubagurira ibyo bambara atangwa nande? Aha rero bica biboneka yuko ari igihugu kiza gutegekanya uko aba bana bitabwaho. Tubandanije tuba tubaye nk'abasubiye inyuma tugeranije mu ngingo zo muri aya masezerano, ku ngingo ya 10 yo muri aya ku ngingo ya ingingo ya 5 yo muri aya masezerano nyene y'i Bangkok avuga yuko ahantu abagore bibungenze, ahantu abana bonka bari mw'ibohero canke abana bacutse ariko bakiri kumwe na ba nyina kuko bagifise imyaka mike bari, hategerezwa gushigwa vyangombwa. Mu Congereza bavuga installation, mu Gifaransa bita installation. Habwirizwa kuba hatunganijwe ku buryo bw'uko uburyo hagashirwa ibikoresho byo gufasha ineza y'aba bana. Aha dukomeza tuvuga yuko ishirwa mu by'umwana ryangingo 49, umwana kuba ari kumwe na nyina mw'ibohero suko uwo mwana afunze, ahubwo ni ukuvuga yuko ari ku neza yiwe. Rero mu bwogero habwirizwa kuba hatunganije uburyo bw'uko bitogirira nabi umugore yibungenze canke umwana, kandi babwirizwa guhabwa ibikoresho byose, haba amavuta, isabuni, n'amazi ntakene, kugira ngo uwo mwana ari aho hantu akomeze yitaweho. Kuri duca turaba ka karongo ka kabiri ku ngingo ya 51 yuko umwana ari kumwe na nyina maya mabohero abwirizwa kwitabwaho ku rugero rungana n'imiburiburi rungana n'ubwo umwana ari hanze. Ku ngingo ya 10 rero avuga ko umugore yibungenze hajya mu gifunyarwanda avuga ngo atwite abwirizwa gukurikiranwa cyo kimwe n'uri hanze. Ni ukuvuga yuko niba hariho ibipimo umugore yibungenze ari hanze y'ibohero akorerwa, n'umugore yibungenze afunzwe abwirizwa kubikurikirana, kubihabwa, hakarabwa yuko umwana ari mu nda, agakorerwa ibipimo byose by'uko umwana ari mu nda ameze neza, agakorerwa ibishoboka byose. Ku ngingo ya 15 rero mw'itegeko aha ni ukuvuga kuva ku ngingo ya 10 kujya ku ngingo ya 18 yo muri aya masezerano y'i Bangkok havuga ibijanye n'ubuvuzi n'iby'amagara y'abagore bari mu mabohero. Rero ku ngingo ya 15 avuga yuko igisata cyo mw'ibohero
kijejwe ubuvuzi gitegerezwa gutanga canke korohereza imigambi yose igenewe kuvura abagore bibungenze no kubakurikirana bakabarinda ko bonywa ibiyayuramutwe kuko vyohava vyonona ubuzima bw'aba bana, mbere bakanabarinda niyo vyoshika umupfasoni akaba yarigeze gufata ibiyayuramutwe bakamurinda ko ingaruka z'ivyo biyayuramutwe zitohava zimubako zibi, kuko igihe zimubayeko zibi bizogira ingaruka ku mwana. Rero no kubarinda ko banywa ibiyayuramutwe ndetse bakanabapima. Ku ngingo ya 22 bavuga yuko bibujijwe guhanisha umugore yibungenze, umugore yonsa cyangwa umugore ari kumwe n'umwana, kirazira ko bahanisha ibihano byo gushigwa aho bapfungira ari bo bonyene, ibyo bita mu gifaransa isolema. Aba bagore bibungenze rero, abagore bonsa, abagore bari kumwe n'abana bakiri bato, birabujijwe ko bahanishwa igihano cyo gushigwa ahantu ho muri isolema. Bagomba gukurikiranwa, ariko muko gukurikiranwa kwabo bakabarinda kubashira ahantu habonyene. Ku karongo ku ngingo y'amajana 250 ku ngingo ya 25 ku karongo ka kabiri bavuga yuko abagore imbere yuko bapfungwa canke nico gihe cyo gupfungwa nyene bigeze gukorerwa amabi afatiye ku bitsina, bategerezwa guhabwa kwigishwa. Mu gihe bibungenze canke baheruka kuvyaha bagomba kwigishwa, guhabwa inyigisho zijanye n'uburenganzira bwabo, mbere bagahabwa n'inama, inyigisho z'ukuntu bokwifata mu by'ubuvuzi kubw'amagara yabo, bishoboka muri ico gihe c'ihohoterwa rifatiye ku gitsina ko boba baramerewe nabi. Aha rero babwirizwa guhabwa inyigisho mu by'amategeko, bagahabwa n'inyigisho mu bijanye n'abaganga bajejwe kuraba ingene mu mutwe w'umuntu inyifato, inyigisho mu bijanye n'imyitwarire kugira ngo imigenzo yabo ibe myiza. Rero aha no kuraba mbega mu mabohero hariyo ibisata bijejwe guha inyigisho by'amategeko aba bafasoni bibungenze barigeze gukorerwa amabi afatiye ku bitsina. Hariyo ababafasha bakabaha impanuro mu bya psychology, hariyo ababafasha bakabaha inyigisho mu bijanye n'iby'amategeko. Aha rero ku masezerano y'i Bangkok avuga uburenganzira bw'umugore afunzwe, hatumberejwe kuraba yuko hohindurwa intumbero ya mbere itoba ugupfunga, ariko hoba ibindi bihano atari ugupfunga. Aha kwaka gace tubaye nk'abayirangije, tuca turaba andi masezerano yo muri 2015 yitiriwe umuhisi Nelson Mandela. Turabe nayo aya mategeko agenga ibihugu navyo nyene byo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ayishyiriwe umuhisi Nelson Mandela, yemejwe mu nama ya bose igira 175 yo ku itariki 17 Kigarama mu Kirundi, Ukuboza mu Kinyarwanda mu mwaka wa 2015. Mu ngingo ya 28 yo mu masezerano yitiriwe umuhisi Nelson Mandela avuga ko mu mabohero y'abagore, aha haza kuba hagarutswe kuri bya bindi byavugwa muri ya ngingo ya 5 yo muri aya masezerano avuga iby'abagore. Ku yayo masezerano nayo agenga amabohero yose muri rusange, kuko aya mategeko yitiriwe umuhisi Nelson Mandela ntavuga ku bagore gusa, avuga ku bagore muri rusange. Ni ukuvuga amategeko n'imiburiburi, mu gifaransa avuga les règles minima, amategeko atagomba kurengwa mu mabohero. Ku ngingo ya 28 rero havuga nka bya byo ku ngingo ya 5 yo muri amategeko y'i Bangkok, havuga yuko mu mabohero arimo abagore bibungenze, abagore bonsa canke bari kumwe n'abana bato bato, hategerezwa gushigwa gukurikirana mu bijanye n'iby'amagara yabo, hagashigwayo n'ibikoresho byo kubategurira, mbere bagahabwa n'inyigisho. Aha rero hari ikindi gice cyiyongera, ni ukuvuga umugore iyo yibungenze birabujijwe ko avyarira mw'ibohero. Maya mategeko yitiriwe umuhisi Nelson Mandela kirazira ko umugore yibungenze avyarira mw'ibohero. Iyo bishitse ko avyara ategerezwa abagenzuzi b'amabohero bategerezwa kuba barabikurikiranye bakamujana mu bitaro byo hanze y'ibohero. Aha kwinjirwa 28 no kuvuga hamande yuko hashikwa ibyangombwa byo gukurikirana aba bagore uko babayeho,
kirazira ko umugore ageze kuvyara avyarira mu ibohero. Kandi ku gace ka nyuma ko mu ngingo 28 bavuga yuko bishitse umwana akavukira mu ibohero, baze bakora ibishoboka byose kubiranga uwo mwana, ntibaze bashireho ibimenyetso by'uko uwo mwana yavukiye mu ibohero. Ku ngingo ya 29 y'amasezerano yitiriwe umuhisi Nelson Mandela bavuga ko icemezo c'uko umwana aguma kumena nyina. Aha ni ya ngingo iyo 49 muri amategeko agenga amabohero y'abagore. Aha rero ku ingingo 29 avuga yuko icemezo canke ingingo yuko umwana abana na nyina mu ibohero ikogwa ifatwa hatumberewe hakurikiranwe ko ari ineza y'umwana, inyungu y'umwana yonyene niyo ntumbero ituma umwana akomeza ari kumwe na nyina mu ibohero. Ku karongo ka kabiri ko mu ingingo 29 bavuga ko inzego mu mabohero hategezwa ko hariyo inzego zijejwe kwakira aba bana, kuko avuye mbere izi nzego zishobora kuba ziko zirakorera imbere y'umuryango w'ibohero, ariko zigakurikirana ko uwo mwana zimwakira mu rupfasoni agahabwa uburenganzira nk'abandi bana. Aha rero ku karongo ka gatatu bavuga yuko ibisata bigize gukurikirana abana, ibisata bigize gukurikirana biba kuri uyu mwana agishikanwa kwibohera, hari ibisata bigize bigapima ubuzima bw'umwana, uwo mwana ajanywe akurikiranye na nyina mu ibohero aje yarabayeho gute, basanze atari yararose imfungurwa zikwiye bakamushyiraho imfungurwa zo kugira ngo uyu mwana mu ibohero ntihazamubereye ahantu ho kononekara mu mutwe, canke basanze yarafise uburwayi kanaka aca ahabwa ibyo kumukurikiranira amagara yiwe. Ibi byari ivyigwa mbere byo ku karongo ka mbere ko mu ingingo ya 29, aho dusanga akarongo ka kabiri kavuga yuko abana bari mu mabohero bari kumwe na ba nyina kirazira ko bafatwa nk'abapfungwa. Ni ukuvuga umwana ari mu ibohero ari kumwe na nyina ategerezwa gukomeza ahabwa uburenganzira bwiwe bwo kugira ngo uyu mwana ashobore kwidegemvya akaja hanze. Ahandi rero duca dusanga burya umwana nubwo ari kumwe na nyina, uyu mwana ntararana na nyina mu ibohero, ahubwo mu mabohero baba barateguye amazu uwo mwana ashobora kwakirirwamwo na nyina wiwe amuvyara. Mu gatondo ku murango araza nyina, ari umwonsa akamwonsa, ari umukinisha akamukinisha uko bikenewe kose. Rero aha niho tujya duhereze ikigwa cyo ku masezerano mpuzamakungu ONU avuga ku burenganzira bw'umwana iyo uwo mwana ari kumwe na nyina cyangwa umwana ataravuka akaba ari mu mbanyi ya nyina wiwe. Mbega aha twako turaraba ingene amategeko yo ku rwego bwo mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yategekanije uyu mwana afatwa. Tuzoraba twagera rero mw'ishyirwa mu ngero ry'aya masezerano hagati mu bihugu, turabe niba aya mategeko koko akurikizwa. Yari jewe Ildefonse Sindayigaya, umushakashatsi mu by'agateka k'abana, hisunzwe amasezerano yo ku bihugu bya Afurika agenga uburenganzira no kubaho neza k'umwana. Kumbure muzohava hari abaca babaza bati none kuvuga hisunzwe uburenganzira hisunzwe amasezerano ya Afurika, ivyo navyo byo mu rwego mpuzamakungu ONU bivuga ubizana gute? Muravye agace ka nyuma ko mu ntangamarara yo mu masezerano y'ibihugu bya Afurika, agace ka nyuma ko mu ntangamarara kavuga yuko amategeko amasezerano yose azovuga ineza n'ishirwa mu n'iterambere ry'agateka k'umwana akemezwa n'ishirahamwe rya Afurika canke akemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, kayo mategeko ibihugu byo muri Afurika bizoca byakurikiza. No kuvuga nuko igihugu cyazize umukono ku masezerano y'ibihugu byo muri Afurika, ico gihugu nubwo kicoba cyarateye umukono ku masezerano kanaka yemeje n'inama ya bose y'ibihugu byo muri Afurika canke inama ya bose yo mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ineza n'iterambere y'agateka k'umwana, ayo masezerano kubwa agace kanyuma ko mu ntangamarara aca afata ibihugu byose. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mudahengeshanya
gukurikirana ivyigwa bijanye n'agateka k'umwana, nkabasaba ko kuri YouTube haba iki cigwa yokora ibishoboka byose akagisabikaniriza abandi. Murakoze cane, ndabashimiye kandi ko mukomeza mutanga amakomantere kuri YouTube kugira ngo ndushirizeho gukurikirana ivyigwa bijanye n'agateka k'umwana. Hama nkaba nzanye icifuzo c'uko natanze nimero za Rimikash na Ecocash, uwogira ico aronka twokwegeranya uburyo ku buryo bw'uko ku musi wa Noheli harya abandi bana bari hanze y'amabohero bariko barahimbaza Pere Noel yabazaniye utuntu, natwe abakurikirana izi nyigisho zijanye n'agateka k'umwana mwogira uco murungika kuri Ecocash canke kuri Rimikash, kandi tugira imana kuri Ecocash no kuri Rimikash. Ubu n'abari hanze y'igihugu c'u Burundi barashobora kurungikako, tukaraba ko ku musi wa Noheli twozogira ico tuja gukurikirana, tukaraba aba bana bafungiwe mu mabohero. Murakoze cane.